ca Denmark mu Burundi afise icicaro i Kampala mu gihugu ca Uganda. Yaje kuturaba ngaha mu mugwi ujejwe ibiganiro mu kazi, mugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro mu kazi, Comité National de Dialogue Social. Rero nibisanzwe gose kuko twebwe abakozi, abaserukira abakoresha, amashirahamwe yacu asanzwe akorana n'abaserukira abakozi n'abakoresha bo mu gihugu ca Denmark, bakadufasha kugira ngo dushobore gutera imbere mu vyerekeye amategeko, mu vyerekeye yuko inganya y'abagabo n'abagore mu kazi, mu vyerekeye guteza imbere imyuga mito mito, burya buzi bw'imyuga mito mito byo bitwa secteur informel, hanyuma no mu vyerekeye ihindagurika ry'ibihe. Urumva rero uyu mugwi w'ibiganiro mu kazi urabona ko ujejwe ibiganiro mu kazi, bimwe twita mu Faransa dialogue social, baradufasha gose kugira ngo dushobore gukwira mu gihugu cose, tugende kwigisha abaserukira abakozi, abaserukira abakoresha n'abaserukira leta, tubigishe amategeko y'akazi, tubigishe yuko bateza kuganira mu kazi kugira ingorane zo mu kazi zitora inyishu. Urabona muri iki gihugu cacu ingorane z'akazi ni nyinshi gose, nawe utacu zitorera inyishu, ko hari nyinshi zitaratora inyishu. Igikuru nk'uko babivuga no kuganira no kwicara hamwe. Rero abo rero baradufasha rero, kubera rero basanzwe badufasha n'uburyo babukura muri leta y'igihugu ca Denmark nibisanzwe, kandi byari binakenewe yuko userukira igihugu ca Denmark iwacu ari aserukira leta ya Denmark, mu ambassadeur aserukira leta ya Denmark, byari bisanzwe yuko aza kwirabira ingene ibintu bimeze, amabone ico twashitseko n'ivyo tuzobandanya dukora, ashobore mbere no kubandanya avugira abo baserukira abakozi n'abakoresha muri Denmark, bashobore mbere bishoboka kongereza ubwo buryo kugira ngo tubandanye dukorana, igisata c'akazi mu Burundi gitera imbere mu buryo bwose. Savonore nibisanzwe gose, murazi ihinguriro Savonore ni ihinguriro rya kera rikora mu bintu vy'uburimyi, mu bintu vyoko rikoresha ibintu bivuye mu burimyi. Musanzwe muzi ko igihugu cacu ari igihugu kigizwe n'uburimyi, ubutunzi bwacu bugizwe n'uburimyi. Savonore rero mu vy'uburimyi ihingura ibintu bivuye mu burimyi, ivyikora bivuye mu burimyi. Murazi ko ikora n'amasabuni. Amasabuni musanzwe muzi ava mu misi, irakora amavuta nawe nyene ava mu bintu vy'uburimyi, irakora ibintu bimwe bimwe byo kurya, bimwe bita margarine, irakora ibitari bike biva mu bintu by'uburimyi. Rero musanzwe muzi ko mu gisata c'uburimyi harimo abakenyezi benshi. Uzogenda hagati mu gihugu uzohura hari imigwi myinshi y'abakozi y'abakenyezi, uhura bagira bati aba bakorera Savonore, bariko baregeranya imisi Savonore izoza gutora kugira ngo yijane mu mahinguriro yayo. Aba bariko begeranya ibi n'ibi rero. Hanyuma rero twaciye tugendayo, tusanzwe hamwe abakozi n'abakoresha dufise umugwi uraba iterambere ry'abakozi b'abakenyezi, b'abakozi b'abakobwa. Hanyuma rero tuca tubigisha ingene bategerezwa kwifata mu kazi, n'ingene bohurumbira iterambere, n'ingene bohurumbira mbere kwiteza imbere, hanyuma bakongera nabo nyene bakaja mu migwi y'abakozi serukira abandi. Kuko urabona nk'uko hariho abakenyezi hura batinya, hari n'ibisanzwe ugahura aratinya kuza guserukira abandi, atinye kuza guserukira abandi, ntazoshobora nawe nyene no kwivugira no kuvugira n'abandi bakenyezi. Kuko iterambere nyaryo nk'uko mwavyumvise babivuze ababo muri Denmark, iterambere nyaryo rihera ku mukenyezi. Mwumvise ko igihugu cabo hariho mbere uburinganire hagati y'abakenyezi n'abagabo mu bisata byinshi by'ubutunzi bw'igihugu no mu bisata by'intwaro z'igihugu cabo, igihugu Denmark.